que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme toute, il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention. General Sylvain Ekenge uyu n'umuvugizi w'igisirikare ca Congo FARDC yahagaritswe mu mabanga inyuma y'amajambo y'ugwanko yashikirije kuri televiziyo y'igihugu ya Congo Radio Television Nationale Congolais. Aya majambo yatumye ahagarikwa na yavuga ko nibura umusore wo mu bundi bwoko atari ubw'abatutsi hanyuma ukarongora umugore wo mututsi kazi umenye ko azokuzanira abandi bagabo b'abatutsi bamwe abite ngo nabavyara ariko umenye ko aribo bazokuvyarira abana. Sylvain Ekenge uyu si umutegetsi asanzwe ni umuvugizi w'igisirikare ca Republika Iharanira Demokarasi ya Congo kuja kuri televiziyo y'igihugu akavuga ko umugore w'umututsi kazi atigera vyarira umugabo badasangiye ubwoko. Ibi bintu birakomeye ari navyo vyatumye ahagarikwa mu mabanga yarajejwe. Reka twumvirize igice c'ijambo giwe ryatumye abanyekongo bose bikanga, bamwe baramushigikira abandi baramuvuma, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bwahise bufata umwanzuro wo kumuhagarika mu mabanga. Que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme toute, il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous. De la famille de la femme. De la femme. Et on va vous présenter comme le neveu, le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent Tutsi comme des Tutsis parce que la race Tutsi est supérieure, alors que c'est une perfidie. C'est toujours la perfidie. Nibi narimejeje kuvuga ati azokuzanira uwundi mugabo amwita umukuze umuvyara wiwe canke narume wiwe, atariko aba ntibazobara abavyara biwe, ntibazobara abakuze canke abaneve, bazobara abagabo bazoba baje kukuvyarira abana. Rero azogusigurira ko avya abatutsi kubera nyene ubwoko bw'abatutsi bwiganza. Ubu ni Sylvain Ekenge. Uyu mugenerale yashikirije amajambo mu gihe Republika Iharanira Demokarasi ya Congo yugarijwe n'intambara za AFC M23, aho bagwana bavuga ko bagwanira agateka k'abatutsi, agateka kaho nyanzwe muri kino gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Congo na cane cane mu gice c'ubuseruko. Ubutegetsi bwa Kinshasa ntibwemera ko AFC M23 ari abanyekongo, ahubwo bavuga ko ari abanyarwanda, ahubwo bakwiye gusubira iwabo bakava ku butaka bwa Kongo. Aya majambo ya Sylvain Ekenge yabaye nk'asuka petrole mu muriro narigi intambara zikomeje hagati ya AFC M23 na FARDC igisirikare ca Kongo. Ariko kandi ihagarikwa rya Sylvain Ekenge ntiryabonywe kumwe muri FARDC, bamwe baramushigikiye abandi bashigikiye ko yohagarikwa. Abamushigikiye nabashimangira ko abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi atari abanyekongo. Aba batutsi biganjemwe abanyamurenge bavuga ko bakorerwa genocide n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariho bahagurutse bamwe bafata ibigwanisho ati nimuze twigwaneho nayo ubundi turahona. Ariko rero nubwo benshi bavuga ko abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda atari abanyekongo, ibi bisa nibigoye cyane kubera ko dusubiye muri kahise baje muri Kongo mu bihe bitandukanye kandi bajanywe n'impamvu zitandukanye. Abambere bisanze muri Kongo n'abanyamurenge, aba bavuga ururimi rw'ikinyarwanda baje bakomokana cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda kera cyane hagati y'ikinjana ca 17 na 19 imbere y'ubukoroni. Aba kenshi bari batunzwe n'umwuga wo korora inka, bisanze mu gace ka Murenge muri region ya Kivu, uno munsi ni muri territoire ya Fizi, ariko turanabasanga no mu zindi territoire nka Uvira, Mwenga n'ahandi.
umugugira kabiri nabaje mu gihe cy'ubukoroni aba babita abanyarwanda kenshi baba baje mu bikorwa byo kurima canke kwimba ubutare muri Kivu y'ubumanuko n'iburaruko. Nubwo inyuma ya conference yabereye mu gisagara ca Berlin yo kwiga uko bogabura Afrika maze batangura guca imbibe z'ibihugu, déplacement hagati ya Congo, Uburundi n'u Rwanda zari zoroshe. Umuntu yarava mu Burundi canke mu Rwanda akigira kwibera muri Congo atangorane. Umugugira gatatu nabahunze intambara zo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 959 n'igihumbi kimwe n'amajana 994. Aba bari abanyarwanda bahunze intambara y'iki gihe. Bien sûr muri aba harimo n'abahutu hakabamwe n'abatutsi. Abatutsi rero benshi bakiriwe n'abanyamurenge bari basanzwe bari muri Kongo kuva kera. Ikibazo rero cagiye kiba nico kwemeza niba babavuga ururimi rw'ikinyarwanda na cyane cyane bari mu bwoko bw'abatutsi ari abakongomani canke ataribo. Iki nico rero cagiye giteza ingorane nyamukuru mu mvururu ziri kubera muri Kongo. Rimwe na rimwe barabemera ko ari abakongomani, ikindi gihe ukumva vyahindutse ngo n'abanyarwanda. Nivyo vyagiye bigaruka ko na President Kagame ahagira ati imvururu ziri muri Kongo si Kagame canke u Rwanda, ahubwo ibi ni vyabaye jewe ntaranavuka, ni vyabaye imbere y'ubukoroni. Ariko harabandi harimo na Sylvain Ekenge bavuga ko abatutsi bari muri Kongo bavuga ikinyarwanda atari abanyekongo ahubwo ari abanyarwanda. Ndetse Sylvain Ekenge we yanaburiye n'abasore b'abanyekongo kutarongora muri ubu bwoko. Amajambo yamukwegeye kubera ko ari amajambo akwiragiza urwanko n'amacakubiri afatiye ku moko. Hari na rimwe tutigeze dusobanura amateka ajyanye n'ukuntu abantu bavuga ikinyarwanda bari hakurya y'imipaka y'u Rwanda nk'aba nyiri ibyo bihugu nyuma yo guca iyo mipaka. Bihuriye he n'u Rwanda? Twebwe u Rwanda ibibazo byabaye mbere y'uko mvuka cyangwa na nyuma nkivuka, byaba bite ibibazo nateye igihewe cyangwa undi ungana nanjye? Bishoboka bite? Bishoboka bite kuvuga ngo ibyo tuvuga buri munsi bijyanye n'umutekano w'iki gihugu cyacu biragenda bigahinduka amabuye y'agaciro, biragenda bigahinduka ko u Rwanda rukoresha ibyo rukora bigera ku mipaka yacu na Kongo cyane cyane n'abandi baturanye, ariko bamwe bigize gukinisha ibyo by'interahamwe nabo kandi rwose n'uyu munsi babimenye na kiriya gihe barabimenye, tuzahangana nabo. Izi ni uko kivuga.